Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino ku isi, twongeye kubahereza ikaze mu makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa muri aya masaha, kuba twumviriza mwese ababasha kumva ururimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda batwumviriza nga kuri no mboneshakure kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kuri mwe Rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta by'umwihariko adafise ivumbi agaruka ku bigezweho biravugwa ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane rero akomeje kugenda aravugwa kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho by'umwihariko kuri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, iterambere rusange ndetse n'umutekano, Pierre Nkurikiye arejeje guhishura amakuru agendanye n'umwanzi w'u Burundi, mu gihe u Burundi bukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo buhangane n'abanzi by'umwihariko kugeza amagingo yangaya. Amakuru yihuta adafise ivumbi arakomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana uburyo rero by'umwihariko nga muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hakomeje kugenda haragirwa amajanja ndetse n'abanzi. Biravuga ko ku ruhande by'umwihariko rwa Reditabara ndetse n'abasanzwe barakorana nayo by'umwihariko biganjemo abahunze igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose kugira ngo mu gihe amatora azoba yegereje nga muri kino gihugu cyacu ciza bazogabe ibitero ndetse bazayatobe. Icyakora Pierre Nkurikiye yavuze ko abantu bose batekereza kuzotoba amatora bazohura n'akaga gakomeye cyane, aho atari umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko u Burundi ari kimwe mu bihugu bihagaze neza haba ku ruhande rw'umutekano ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Icyakora kugeza amagingo yangaya hayandi makuru akomeza kugenda aravuga ko umuryango wa General Agemi Bunyoni yahoze umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse akaba yarabaye n'umuyobozi wa polisi by'umwihariko mu muryango we bafise impungenge zo wabo mu nyuma y'uko badaheruka kumukubita akajisho, aho bivuga ko yakuye mu ibohero rya Gitega akaba yarajyanywe mu biro bijejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ata muntu numwe azi rero ibyo ari karabazwa ndetse by'umwihariko n'ibyo ari karakorerwa. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko neza by'umwihariko abajyanwa muri ubwo buryo rero baba bagiye kubarizwa igufwa, kugandagurwa ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza. Amashiramwe ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye mu byarakomeje kugenda biratera kamo ndetse binanagaragaza neza ko byifuza ko uyu General Agemi Bunyoni yo kugwa mu ibohero, dore yuko by'umwihariko benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi bakomeje kugenda by'umwihariko baragerageza guhangana ndetse no kugandagura abatavuga rumwe nabo, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira. Kugeza amagingo yanga kandi muraza kwinyemerera ngaruke ku bikorwa bigiye bitandukanye bivugwa ko bikomeje kugenda byononwa by'umwihariko mu ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza mu bice bigiye bitandukanye nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, haba ku ruhande by'umwihariko rw'indwano ziriko zirahuza umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo by'umwihariko ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga ko muri Warikare abanyagihugu sibye kuba bariko barapfa, abandi bakomeje kugenda barahunga, ibikorwa remezo bikangirika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi kugeza amagingo yanga mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho rukomeje kubera, aho urugamba rukomeje kuyambikanira hagati yo mu mugwi wa Reditabara ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi naho ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse abanyagihugu benshi bakaba bakomeje kugenda biyamiriza ndetse bavuga ko bariko baraterwa impungenge ndetse by'umwihariko bakaba basaba guverinoma y'u Burundi gukora ibishoboka byose hanyuma iyo Reditabara bakayirukana, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza amagingo yanga kandi muraza kwinyemerera tugaruke no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa, aho u Rwanda hari icyo rwaje kugenda ruratangaza ku bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda bimaze iminsi birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola, ndetse hari byinshi baje kugenda baratangaza muri rusange. Ndabahaye ikaze mwese badukurikiye muri aya masaha, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngapyo ndakwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Abanywanyi b'ibiganiro byacu by'umwihariko abatwumviriza bari nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, by'umwihariko abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ku mitumba igiye itandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abatumviriza rero
muherereye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abatwumviriza bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze muri bino biganiro byacu by'uno mwanya. Ndabahaye ikaze mwese, munyemerera amakuru tuyatangurire nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'ikorero by'umwihariko igihugu cacu ciza c'u Burundi kirungitse abasoda ku butaka bwa Congo, ndetse kikaba cyararungitse abasoda bagiye batandukanye mu guhangana n'umuhari wa M23. Biravuga ko Burundi busa n'ubwikururiye abanzi batabarika, ariko kandi hari iyindi ngingo isa nayo iteye ubwoba. Uburundi bwarafashe ingingo by'umwihariko yo kujya kurwanya umuhari wa Red Tabara, ariko kandi haziramo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho kugeza amagingo aya ngaya Uburundi busanzwe burakorana n'umuhari wa FDLR ndetse by'umwihariko n'umuhari wa FRN igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byose bivuga ko bidashobora kuzotuma Burundi bushobora kuba bworonka amahoro yuzuye. Mu gihe mu Burundi ariko harategurwa amatora yimirijwe umwaka uza, by'umwihariko azatangizwa by'umwihariko muri uyu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ndetse ibikorwa byo kwiyandukuza bikaba byaratanguye ndetse bikaba bigomba gusozerwa. Amakuru yihuta aravuga ko by'umwihariko Burundi bufise amakuru yizewe yuko ibitero bishyashya byaba bigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Benshi mu bariko barabitegura ni bamwe rero ngo mubagize uruhare mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abangaba barahunze kandi ntibigeze baragaruka nga muri kino gihugu cacu nk'uko amakuru yama aradushikira. Benshi n'ubundi barakomeje kugenda bayibera mu buhungiro, ndetse bakaba bariko barategura ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko nga mu kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko gwaba hariko harategurirwa ibihe bitari byiza. Nubwo kandi bihagaze bityo, amakuru akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi ngo zaba ziteguye gukora buri kimwe cyose. Uvugira ubushikiranganje bwo hagati by'umwihariko Pierre Nkurikiye, akaba avugira ubushikiranganje bwo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano, akaba yatangaje ko Uburundi bwiteguye neza guhangana n'uwo ari we wese ashobora kuba yo kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Yavuze ko by'umwihariko mu bihe bigiye bitandukanye hagiye habaho ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse byagiye bituma ingabo z'u Burundi zinyugwa muri humye, ndetse by'umwihariko bigatuma ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, bimwe bituma ibintu birushaho kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Ahangaha kuri iyi nshuro yavuze ko bigendanye no gutabaya amatora y'u Burundi bitazashoboka, aho yavuze ko inzego z'umutekano z'u Burundi haba kubakorera mu gice cyo ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi, bose bambariye urugamba ndetse biteguye kuzohangana n'uwo ari we wese. Uburundi bwarakomeje kugenda burashyira mu matwi ndetse no mu majwi u Rwanda nk'igihugu c'ababanyi kuba aribo batuma umutekano w'u Burundi ukomeza kugenda urazamba, ndetse u Burundi ntibujya umunwa mu kugaragaza ko u Rwanda rwo barucombekeye bamwe bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza guhera mu mwaka wa 2015. Ariko kandi ku rundi ruhande, abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi baratewe impungenge n'uburyo imipaka yugawe ndetse ubuzima bwabo bukaba buzimbye, aho bakomeza kugenda barasaba Evariste Ndayishimiye kuba yo kugurura imipaka yo ku butaka. Ku rundi ruhande rero, u Rwanda rwagaragaje ko ataruhari na ruto rufise mu bikorwa ndetse n'ibitero byibasira u Burundi. Barumvikanye basaba u Burundi rero ko bwokemura ibibazo byabwo, ndetse kugeza amagingo ya ngaya ahubwo bakaba ariko barasaba u Burundi kureka gukorana n'imihari igiye itandukanye irimo nka FDL ndetse na FRN, kuko ubwabyo bishobora kuzobakurira abanzi batabarika ndetse no kubabyarira amazi nk'ibisusa. Kugeza amagingo ya ngaya by'umwihariko aya matora yimirijwe nga mu Burundi ni amatora ateye impungenge ndetse n'inkeke ku batari bakeya, mu nyuma y'uko bavuga ko batewe impungenge n'umutekano w'aya matora. Usibye ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza bikomeza kugenda byibonekeza, abanyagihugu benshi barakomeza kugenda baraterwa impungenge, ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko rero batewe impungenge n'uburyo ibintu bikomeza kugenda birazamba ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kugeza amagingo ya ngaya kandi abo mu muryango wa General Aiguime Bunyoni bongeye kumvikana baratabaza. Mu kiganiro umukobwa wa General Aiguime Bunyoni yaje kumvikanamo by'umwihariko na kimwe mu menyesha makuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yaje kumvikana agaragaza ndetse anatangaza ko ariko araterwa impungenge n'umutekano w'umubyeyi wiwe.
amakuru yihuta adafite ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera kuva aho by'umwihariko umubyeyi wiwe aherutse by'umwihariko kwambugwa cyangwa se kuvanwa mu ibohero rikuru rya Gitega, akaba yararungitswe mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yamara dushikira. Benshi bahuriza ku kuba rero by'umwihariko bamwe muri mu bantu bafunzwe bazira ibyumviro byabo bya politike nga ku butaka bw'u Burundi bariko barasa n'abantu bari kunyuruzwa, abandi bakaba bariko barajyanwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko igihe kigeze kugira ngo mu Burundi abantu bakomeze kugenda baranyuruzwa, abandi bakomeze kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza amagingo aya ngaya amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko uyu muryango kimwe n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda by'umwihariko barabangamirwa ndetse by'umwihariko barategwa impungenge ku buryo bukomakomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi by'umwihariko amakuru yihuta adafite ivumbi arakomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, cyane cyane ibikorwa birimo kwibonekeza byo kunyuruza abantu, usibye abari basanzwe by'umwihariko nk'uko amakuru aradushikira, usibye abari basanzwe by'umwihariko ari abanyagihugu mu buryo bugiye butandukanye ndetse n'abari basanzwe barafungiwe mu mabohero agiye atandukanye. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira, ariko arerekana ndetse akanagaragaza uburyo ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ibigendanye no kubahiriza agateka kazina muntu by'umwihariko bitakiharangwa nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aragaragara. Kugeza ubu ngubu rero abanyagihugu benshi barakomeza kugenda barasaba yuko imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu yakomeza kugenda yotsa igitutu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi bafatanyije kurongora kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu kandi urugamba rurakomeye ndetse ruranakomeje, aho ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo ndetse n'iyindi mihari itandukanye mu kotsa igitutu umuhari wa M23. Icyakora biravuga ko by'umwihariko bakomeje ahubwo kotswa igitutu ari bo kubwiye kugeza amagingo aya ngaya urugamba rukomeje kubera muri Warikare rukomeje kugenda ruratuma ibintu byangirika birushaho kubiyongera. Mu ndwi zibiri gusa abantu bashika kuri 34 barishwe, abandi benshi bandi barakomereka, imiryango nayo irenga ibihumbi 15 irahunga, byatumye n'intambara zikaze rero by'umwihariko zahuje igisirikare ca Kongo n'abagifasha ku ruhande by'umwihariko rumwe rero n'umuhari wa M23 by'umwihariko ku rundi ruhande by'umwihariko Iwarikare intara ya Nord Kivu mu ruseko bwa RDC ibintu birakomeje kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Aha kandi ntiwayikwiyumvisha ibitigire by'abasoda bagiye baragwa muri iyi ngwano. Amashiramwe yigenga arababazwa nuko rero impunzi zibayeho mu buzima bubi cyane. Ibyo biharuro by'umwihariko bitangwa n'abashirahamwe yigenga Iwarikare. Mu ndwi zibiri gusa haharugwa abasivili bashika kuri 34 bishwe, imiryango ishika ibihumbi 15 yarahunze izo ntambara, amasasu menshi na by'umwihariko araturirwa, niko rero bimenyeshwa n'ibiro bijejwe ibyigwa by'iterambere rya teritwari ya Warikare. Ingorane nyinshi ku mpunzi ku bw'amashiramwe yigenga rero abahunze izo ntambara birabagora rero kuronka ibyankenerwa by'umwihariko izo mpunzi zakiriwe by'umwihariko mu mashuri by'umwihariko hamwe by'umwihariko n'amavuriro, ariko kandi ntibyariko barafashwa, biragoye ku bw'ayo mashirahamwe gusa. Muri ibyo bice rero ingorane ni nyinshi cyane, niko rero umwe mu barongoye iryo shyirahamwe atabaza. Amasoko yaho yemeza ko intambara zikaze cyane zarabaye kandi by'umwihariko kuva mu gitondo cyo ku munsi wa mbere by'umwihariko Impeti, igisagara gikomakomeye cyane cyo muri Warikare kiri mu birometero bishika kuri 18 y'ipinga. Icyo gisagara cyarigaruriwe n'abagwanyi kuri uyu wa kabiri w'indwi turimo by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibintu bikaba byarakomeje kugenda birafata indi ntera
abanyagihugu b'ipinga barahunze ku bwinshi cyane, byari biteye ubwoba ku buryo rero ariko atawari kuhaguma. Abaroberi ba M23 ni benshi cyane kandi barafise ibirwanisho bikomakomeye cyane. Abasirikare ba FARDC nabo bazanye ibiduga by'intambara, bivugwa ko n'abanyagihugu bahunze. Abanyagihugu bagiriza MONUSCO kutagira rero ikikora mu gihe abo baroberi babandanya kwigarurira ubwo buce muri rusange. Ntatangaza igisirikare cya leta kirasohora kuri iyo ntambara. M23 kandi ni umurwi wa kera w'abagwanyi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, wagiriza indongozi za Kongo ko rero zitubahirije ibyo rero ziyemeje mu kwinjiza abagwanyi babo mu nzego. Indongozi za Kongo ziracemeza ko kandi by'umwihariko mugwi ufashwa n'u Rwanda, ibyo leta y'icyo gihugu rero yamagana, ikabivuga yuko ibyo ngibyo ataho bihuriye no kuri muri rusange. Nga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, imvura nyinshi yarahitanye umuntu, abandi benshi barakomereka, ibintu byinshi birononekara. Kuri uyu wa gatatu umurindwi turimo rero ku muhingamo, imvura y'iseganya ivanze n'umuyaga w'igihusi yaraguriye mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Bujumbura, uburengero bw'u Burundi. Umwana umwe yarapfuye, abatari bake by'umwihariko barakomereka, ibintu bitari bike birononekara. Ku bw'abanyagihugu bo muri komine Mukike, ibisakazo by'umwihariko by'ishuri shingiro ya Muzi byaragurutse, abana benshi cyane barakomereka. Ibitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Rwibanga byararungitse by'umwihariko rusehabaniha by'umwihariko mu ntumbero yo gutabariza abakomeretse muri rusange. Ku ishuri shingiro rya Buhonga, umwana umwe rero yaratwawe n'amazi y'imvura atorwa aho yari yapfiriye. Iyo ngorane by'umwihariko iribonekeza kandi by'umwihariko mu bice bya komine Kanyosha hafi y'igisagara ca Bujumbura. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga rero by'umwihariko w'igihushi yarongeye kandi by'umwihariko iragwa ku buryo kugeza amagingo aya ngaya imiduga imwe n'imwe yagiye irarengerwa nga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Bakaba bariko barasaba ababijejwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bofasha abanyagihugu bagiye barahura n'ibyo bibazo, nk'uko amakuru y'amara dushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza amagingo aya ngaya abanyagihugu benshi barakomeje kugenda baraterwa impungenge, ndetse bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru y'ama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya inzego zijejwe umutekano zirakomeza kugenda zirasaba abanyagihugu by'umwihariko kugenda baririnda ibiza bigiye bitandukanye. U Rwanda rwagize icyo ruvuga rero ku bibazo bigendanye n'umutekano hagati yarwo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Munyuma y'uko hamaze iminsi haraba ibiganiro ndetse aherutse guhurira i Rwanda mu gihugu cya Angola inzego nkuru z'ubutasi bw'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo barabira hamwe rero uburyo bushyira ku iherezo ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri rusange, nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Olivier Nduhungirehe by'umwihariko umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire mpuzamakungu, by'umwihariko yaje kugenda agira icyo avuga. Imyaka irabaye 3 umwuka hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umeze nabi biturutse ku kubyotsa ingwano k'umuhari wa M23. Uwo mwuka mubi kandi watumye umuryango wa Afurika yunze ubumwe by'umwihariko uha inshingano Angola ngo ibe umuhuza, ariko inzira isa na by'umwihariko ikiri ndende kuko kandi ni gake ibyemeranyijwe i Rwanda bishyirwa mu bikorwa. Nk'ubu M23 n'igisirikare ca Kongo FARDC byarasabwe gutanga agahenge, ariko kandi kugezana n'ubu ngubu ingwano irakomeje muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibiganiro bya Rwanda biraheruka byarasabye u Rwanda kugabanya ingamba z'ubwirinzi by'umwihariko rwashyizeho, gusa rukabikora ari uko by'umwihariko na Kongo igaragaza ko rero yatanguye kurandura umuhari wa FDLR ubangamiye u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe agaragaza bimwe rero mu bikorwa bibangamiye ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC, ukuri kubwirinzi bw'u Rwanda buteye ubwoba RDC ndetse n'umuti wa byose. Guhera mu cyumweru giheze rero imigwano irakomeje mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hagati ya M23 ndetse na FARDC n'imihari bakorana irimo nka FDLR, abazanino ndetse n'ingabo z'u Burundi. Buri ruhande rushinza urundi rero kuba nyirabayazana, mu gihe kandi
kandi ibiganiro vya Rwanda guhera muri Kanama 2024 byasabye ko agahenge kaboneka kugira ngo by'umwihariko inzira zo gushaka amahoro zibashe kuba zoboneka. Minisitiri Nduhungirehe yaravuze ko amakuru yizewe ahari avuga ko imigwano y'ubuye yaturutse ku bushotoranyi bwa FARDC, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abazarendo. Yaragize ati amakuru dufise ku mirwano y'ejo bundi by'umwihariko nuko iyi ari imihari y'abazarendo ndetse na FDLR nk'uko amakuru yamara dushikira itajya yubahiriza ayo masezerano yo guhagarika imigwano igatera ibirindiro bya M23 hanyuma nayo by'umwihariko ikabasubiza nuko bica biragenda. Yarakomeje agira ati ibyo kandi sibwo bwa mbere bibaye ahubwo bisanzwe bibaha, aho guverinoma ya Kongo rero yiyemeje gufatanya n'iyi mihari ikayikoresha mu gutera binyuranyije mu bitera binyuranyije n'amasezerano y'agahenge hanyuma M23 ikabasubiza yirwanaho. Ni ibintu twagiye tuvuga kenshi ko guverinoma ya Kongo rero igomba kwiyemeza kugana inzira y'amahoro ikareka rero aho gukomeza gukoresha iyi mihari yitwaje ibirwanisho. Minisitiri Nduhungirehe kandi yaravuze ko by'umwihariko kubera iyo mpamvu yo kuba rero FARDC ikomeje kugendera korana na FDLR, u Rwanda ruzakomeza ingamba zarwo z'ubwirinzi kuko rero icyatumye zijyaho kitaravaho. Ati perezida wa Kongo yaragiye agira imvugo zijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda, muri bukigiye yavugaga ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo bavaneho ubutegetsi cyangwa guverinoma y'u Rwanda. Muri bukavuga ko azatera Kigali akarasa by'umwihariko amasasu. Wakongeraho rero ko by'umwihariko akorana na FDLR kandi ari umuhari w'abasize bakoze jenoside babangamiye u Rwanda ndetse no gutera u Rwanda. Birumvikana neza yuko u Rwanda rugomba kuzagumishaho gahunda z'ubwirinzi muri rusange. Gahunda ihari kugeza amagingo aya ngaya nuko by'umwihariko umuhari wa FDLR ugomba gusenywa byanze bikunze. Uyu muhari nawo urasanzwe urafitanye imikoranire yihariye ku buryo bukomeye cyane n'inzego z'umutekano za Kongo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya basanzwe barafatanya mu bice ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye. Abatari bakeya rero ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero bariko baraterwa impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Kugeza amagingo aya ngaya cyakora kandi uyu muhari nawe urahirutse kwandikira Perezida Joel Lorenzo arongoye igihugu cya Angola kugira ngo by'umwihariko abashe kubafasha kubahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero u Rwanda ruvuga ko ruzagumisha ingamba z'ubwirinzi mu gihe Kongo itarashyira cyangwa se ngo yerekane yuko by'umwihariko yashyizeho gahunda zerekana ndetse by'umwihariko zerekana yuko by'umwihariko yashyize muri gahunda by'umwihariko ku buryo bweruye ndetse ku buryo buhagije ko igomba gusenya umuhari wa FDLR. Dusuye mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.